you will take amahera wakuye muri concert, bring that money uyazane ngaho kugira dushobore kuyaha abantu bagize iki, abantu bibwe. So I was like, damn, this is crazy, cause jewe mu ruhande rw'iwanje je nta muntu numwe nigeze niba, nta muntu numwe ndeskoka, nta muntu numwe ndabesha. Sinahuri ingene the hard work y'ibintu nakoze biza kuza bija ku wundi muntu atakintu na kimwe yakoze ngo kubera ko bamwivye abandi bantu atari na jewe. That means I'll have to pay the money because I'm working with someone yakoze ivyo bintu nabo bantu. It doesn't have kujamwo muri projet y'undi muntu ukazana uwundi muntu mu gihe uwundi muntu atakoze yakoze. Nibaza ni blague. So turabandanya, and then umunsi wa concert. So bamamagaye vendredi, concert yabaye samedi. Umunsi wa concert nagiye mu gatondo batubwiye 8h muzozindukire ngaha. So we went, jewe n'abandi bantu babiri, nshobora kuvuga izina ry'umuntu kubera ko I don't know, it's never safe. So tugiye 8h, nibuke concert iri uwo munsi nyene. Bro, twamaze the whole fucking day. Twebwe nitwe turi supposed gutegura ibintu byose bya concert, nitwe turi supposed kumenya aho bigeze kubikurikirana. Everybody yari muri organization was at the place, like nobody yari kuri source dinner, nta muntu numwe. So umunsi uhera nta kintu na kimwe twateguye, only abantu bajejwe stage nibo bari bahari, nabo nyene vyarayeho, they can't do anything about it. Nta muririmbyi hari ugira zogira sound check, I'm not even there guhamagara umwe hageze arabe, completely shut down. Twirirwayo tuvayo like 16h 17h niho twavuye. Bro, bagumye bahagaze kuri cya kintu kugira concert ibe, you guys have to give the money, go work and bring the money. So we decide, okay, let's just do it, and then tuzobikurikirana. Concert yavuyemwo abantu bararyoye kubera ko people invest in that thing have to happen, and then turabiyo biherera. Sorry, someone was calling. So we did all that, turagenda twatanguye dutevye kabisa. The concert yatanguye itevye kubera ko deja ibintu byose twari gutegura umunsi wose twaciye tubitegura kuva 16h gushika aho vyahereye. So gukura abantu muri society, gupanga the VIP, I don't know since abantu mwese mwari hajya, I don't know if you guys noticed the VIP, it wasn't well organized kubera ko iyo hotel yabaye, kubera ko twabigize à la dernière minute, and then everyone was, I don't know, the mood wasn't there. So we got back there, turategura ibintu byose twibaza ni blague because nobody was there. Twagumye dukora uko twari dusanzwe dukora. So one of the guy yari ku muryango, they locked the guy. They locked the guy so that bagiye abantu baze guharura amahera. So tumaze kubona it's dead serious, we were like, okay, now no more jokes, let's walk, cause things start getting weird. Deja umuntu ari ku muryango baramufunze, and then abantu baraje guharura amahera, batazi ingene yatanguye, batazi ingene yarondewe, batazi ingene. Bro, that was fucked up. Imagine umuntu areka wowe ibintu wakoze watanguye kuva hasi gushika hejuru, aho bihereye haciye haza umuntu ngo aje guharura amafaranga yinjiye hama bihere. So
turakora, people start coming. I'm so grateful, like people were there, like the vibe was there. Abartiste baracererwa bamwe kubera ko habayeho ta kuva kera. I don't blame any one of you guys. We did a good job. So everyone start performing. I was there too. Kubera ko umwanya watubanye mutoya, we didn't even finish the concert. Like nitwigeze turonka n'ingene duheza concert. That's something abantu bashobora kunegligera. Muga for us it means a lot of things. Deja umuntu yateguye ibintu aza gukora, genre abiteguye amezi n'amezi, muciye muza kubera ko mwamutesheje umwanya kuva kare, ntiyigeze abiheza ibintu yategerezwa gukora, ntiyigeze abikora mu mwanya yari kubikoramo. And then the show have kugara kubera ko amasaha yarenze. Guys, they can never pay me for that. Nobody will ever pay me for that because they don't understand. They didn't even care. So all of a sudden the show was shut down. All of a sudden someone called me, like yo barakuronde, and I was like, who? Under the police. I was like, yeah, for real. So I went there and they're like, police, bro, guns, escort, go harura amafaranga. Ahari sangapi? Almost 2, some nanijon. We went there inside. I was frustrated, like I was mad at everyone. Narabaraba ngumvumengo, bro. Ngumvumengo, I can punch them in the face. Everyone counting the money. I'm like, this is my sweat, bro. This is my investment. You guys are murikomu harura amafaranga yan. Like, bro. Birababaje nari mfise inkicu ko umuntu bavuga ko ahiranye bamwasosya na concert. That's the thing. Sinahura ingene umuntu yivye abantu muza kumwasosya na concert yiwanje ngo nikwera mwamubonye muri organisation. It doesn't mean anything. Je nta muntu nivye. Ikindi kintu rero kibabaje nuko they didn't even ask me for a contract fitanye n'uwo muntu. They didn't even. They don't want to know. Ntibazi maybe ko ari umukozi mu bandi, ntibazi ko ari umuntu yaje no kumfasha, ntibazi ko. They don't want to know anything. They said, since muriko murakorana, nivyiwiwe sana amafaranga. He is the worst part ever. Duhejeje guharura amafaranga and then turasinye, amahera yavuyemwe naya. Barayama kubera ko bari bavuze tutegerezwa kuyazindukana aho batubwiye tuyazindukana. So I was like, I'm just tired, let me just go home. Bro, 7 a.m. in the morning, appel. 7 a.m. in the morning, appel yari yinjiye. I was like, yo, sana ya amafaranga. And then, cause je ndiko nkora ibintu nzi yuko nubundi ni biri mu murongo, ntangorane nimwe mfise, ndayatwara amafaranga. And then, uwo munsi nyene, aba artiste bari bavuye muri Tanzania. Abantu bamaze gutegura amakoncert murazi ngene bimera. Hari gihe uba atana cumusigaranye kabisa. Ubaremvesishe warakoreje amahera yose ufise, nta nakimwe utarisha, ibintu byose warabirisha. Concert iraheze, ahantu wari gukura amafaranga urayafise, mugabo si uyafise. And then bro, aba artists bababwira ko hari Sunday, if they don't pay like the whole money, kubera ko bari babayeho babagira ama services. So bacha babwira ati kubera rero wewe ari wewe twakugiriye favor, baragumamwe mugabo ubundi utegerezwa kuriha imbere. So I said, okay, I don't even know ahantu ayo mafaranga yavuye, kubera ko uwo munsi 7 a.m. dimanche je narababariye rero nganda afise ikibazo. Mfise aba artiste bavuye bari ngaha, kandi amafaranga je ndiko ndakoresha ama dépenses yanje yose nari
yarari muri aya mafaranga mufise n'inyungu yayo ni muri aya kandi ntegerezwa gukoresha muri aya mafaranga mufise ubu nyene nta mafaranga nsigaranye and then these people have to eat bategerezwa kuryama bategerezwa kuronka ibintu byose bakeneye kubera ko bari kugaswe kiwanje nije nabazanye bategerezwa you see and they said genda wandike izo dépenses uzozizane ejoland and I said okay kubera ko ndeka ngende nimenye ndabingene ndabikora ntihagire ikibazo abantu bagira mwibuke ko aba artists bose baririmbye bose baracandindiriye they were just right there like waiting for me because at the end of the day you have to pay them kuri concert soit before ko baririmba or after baje kuririmba so kubera ko arabagenzi banje I said I have a problem. Let's just wait gushika concert ihere. I will figure out everything and then you guys will be well. So on Monday ngenda ntwaye list y'ama dépenses nkenera gukura mu nzira y'abantu. You see like abantu ntegerezwa kwishura. Sorry guys, people are calling me. So ibintu ntegerezwa gukora and then ndayibashira ngenda ndayifise thought yuko arivyo bagira banyumviriza so he is the wrong part mu bintu vyose he is the dark side I was shocked I was disappointed I felt so lonely your party igeze because I went there ndashikira hanze barabanza baraheza nabandi and they called me ninji ndani not even a single word not even okay tugire not even turiko turakumviriza bimeze gute not even bite ni sawa no bampaye urupapuro rwanditse kibintu and they told me to sign that paper they told me to sign that paper and I was like at least naragize imana ndaca ku ntebe y'ishuri mu bintu byose bisaba signature you can't sign ikintu utagisomye urabe ivyo ari byo wumve ivyo ari byo ivyo ariko baravuga and umuntu kweri yarambariye ati okay go ahead and read I took the paper start reading jewe izina na nakiriye amafaranga angana uku nari naribye na nkaba ndayahawe n'umuntu bitwa Irankunda Harry akaba amafaranga maye angana uku akaba asigaje kundi haye and I said hold on a minute why would you want me to sign this because I'm not giving my money like it's not like urumva kugira ayo mafaranga agende I was only waiting they were just waiting for the sign so that they give the money so I was like ikibazo c'amafaranga deja gufata amafaranga y'umuntu mu gikorwa kidahuye n'ivyo muri ko muravuga and then ukacumwa oblige gusinya ngo ngatanga ayo mafaranga what is the kind of justice like what is this what's going on and then I asked them ababwiye ati rero sishobora kubisinya kubera ko ni sivyo byari binzanye narinzanye liste y'ama dépenses ubwo nashobore kuja kuyakura mu nzira ibintu byaba byakozwe nje kuri ibintu byakozwe like nivyo narinzi ko binzanye mugasi narinzi ko nje gusinya ko ntanze amafaranga so they said genda because I told them let me just go and get avocat and then we can just go forward turabe ngene bimeze because I can't sign this paper and they said okay kuva le 20 concert yabaye le 23 dimanche le 24 lundi le 25 no musturi tariki 9 not even a single penny na 10 ndabona na 10 ndabona
Imagine working hard, invest, doing shiramwizo effort, and then you do something, and then oh, I don't know. Now I'm just right here. I don't know. Umwaka wabaye muremure kabisa. From kubura my image ya video kuja muri concert. The concert was 100% successful. Ikindi kintu nuko people have to understand this. Imana yashatse gukora ikintu kiraba. The show was 100% success. And then people start saying, oh, yaragabanije amatike, abantu binjiye ku buntu, yarahomvye. What's the issue? Burundians, muze dukorere hamwe, twe twikorere the industry, dukore ibishoboka byose. Let's just put inguvu zacu hamwe, hama dusabe n'abantu batahura ibintu dukora, bumve yuko we just working nk'abandi bantu. Some money, hari abantu baba bashize ko amahera yabo hejuru y'ibintu dukora. Some people like give us trust. Abandi bara baba duterere bagashiramwo imitahe yabo. So if we keep doing this, if this keeps happen, hazogira igihe babone they don't like have to trust us anymore. Like bazobona ati yo hariho ikibazo hajya hano. Because there is no way I do a concert and then mumbwire yuko someone yivye, so I don't have to get the money. The money has to go ku bandi bantu. So till now I'm still waiting. Imagine umuntu wese yarari hajya akeneye, hariho staff, hariho aba security, hariho protocol, hariho different like service ziba zihari hajya mwarabonye ama toilet whatever. Just you have to pay them. The stage you have to pay everything. Whatever aba musician, whatever aba dancers, whatever like ama ibintu byose wakoresheje kuri stage, the outfit. Ndabibutse ko like dancers canke aba musician, you don't need si ibintu muhuru uwo musi nyene nuko muba mwagize parcours, ni ibintu musanzwe mukora. Izo zose is a spending uri kurakora. You always spend money on something and then you ended up not having anything, like any penny of your hard work because of yeah. It's crazy. Someone is making noise. I'm blocking. Kimberly, I'm sorry. You just talking nonsense. And if you do it again, I'm blocking you. We don't need that energy. Kuja muri 2025. I'm blocking you, my nigga. So yeah, that was the thing. And right here, turabonye turindiriye turabiyo bice. Yep. And just letting everyone knows that le 19 we're dropping a track list. Is it a track list or a playlist? I don't know. Y'indirimbo zine, like 4 songs are coming out le 19. I hope niyo nzira yo nyine dushobora kumara umwaka neza twese turi hamwe with the good sound, with the good music. And yeah, it's 4 songs. It's called the 4 Song Cards. And yeah, you guys should support me and show love le 19 à 18h. The songs will be out everywhere on every platforms, could YouTube, kuma Spotify and whatever. The songs will be there. So yeah.